Bamwe mu bari baciye ubwenge bava mu bwoko bwose babuze abavyeyi ababanyi canke abigisha babo mu bwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 mu ntara ya Mwaro baratubwira ingene vyagenze. Babwira ba data ngo nimuje kwironda barari inzamu barayirara rero haruguru baraca ku nzamu bagiye ku nzamu harageze igihe baza barabasanga ku izamu mw'ijoro bati musitanteri yakudutumye badutumye nimugende kubara irondo kwikomeye. Ivyo bintu rero narabibonye rero ndabibonye uko uwo data ntibamujanye uwo munsi baciye batwara witwa Buname witwa Kinyoni n'uwitwa Muganga rero yari umwarimu yari umwigisha hariya kujana Kinyoni. Hanyuma rero data nawe bagiye kumujana bamutegera inyamugari ari ku kazi gisozi muri Bizabo niho yakora. Kandi n'uwundi munsi nza kugemura data twarivuganiye ndamukemura aravuga ati mwananje sinzi ko tuzosubira kubona turimba ibinogo ngaha hepfo mu Gahama ati rero sinzi icyo tuvyimbira atawe rero sinzi ko tuzosubira kubona cyo no bandabizi ko byo byarabaye mu myaka ya kahise ane 72. J'étais élève, j'étais en 6e A. C'était le 29 avril. Twaragenda hari bigori byari byeze hari ibintu by'amarondo twaca ngaha twagenda ku mugero barashika ku ishuri itwe kiza ku ishuri twe no mu Kagozi twasanga ibicaniro abantu baharaye twibe twari abana twarotsa n'ibigori cyo gihe tukarengana abantu bakabara irondo bugaca batabona imiwa icyo gihe hariho mubigisha batwigisha icyo gihe hariho abazayirwa abitwa aba Arimas akaba n'abandi bariho rero icyo gihe twebwe tuhari icyo gihe twarabuze abarimu batwigisha kuko icyo gihe baciye bahagarika amashuri. Icyo gihe kubera ibintu bya politiki byaraba abahutu rero ko ndabizi baraze bakafata abavyeyi bacu ngo we ngo leta gwira gukeneye bakaza rero bagaca babatwara jewe batwaye data bamutwara na mukuru wanje cyo gihe rero bagemuye bukeye hamwe ku ikomine bavuga ngo babatwaye kugira bagende kuraba ukuntu bavuze ngo babatwaye muramvya ngo ngaha ngo sibo bakiri cyo gihe rero turasinze abantu bace bavuga bati baterega burya batujya Boas naho mwatwaye se biraho mukaba mwatwaye na mukuru wiwe ndababaye atyaje ko mutatwaye ujyanye ariko yiga amashuri ntacyo mwakoze. Nanjye rero baca baramburira kuva kuri ico gihe nari umusore nari inkuze nataguye ishuri inkuze rero baca bavuga ngo ngo hajya ngo bavuze yuko bahajya batwaye so na mukuru wawe nawe utegerezwa kugenda rero nca ndahunga sinzi ukuntu mpunze ndagenda muzabubanza hariyo mukuru wanje nawe sanga yarahunze ni kuko vyari kuri Burundi bwose. Hanyuma rero nca ndagenda hakujya muri Kongo nca ntora abagenzi tuguma turiko turatembera ico gihe vraiment hafa abahutu gusa abahutu gusa nakimwe twari tuzi byabisubiza nko kunyira bavuga ngo ona abantu ngo uzi gufata abantu baje kuri micayi muramvye baje mu mihanda rero batwara abantu bavuga ngo bagikora icayi muramvye ngiyasubira kumubona icagenda giye inka iri muhira bacaza kuyobora cyo gihe warongo intwaro niwe yabigomora nico gituma batakurikiranwa abakora ico byari intwaro yatwara ico gihe. Ariko rero ngo nahababo bagiye ataco bakigarura ngo hari ibyo banyazwe vyinshi kandi babona ko ababi banyaze atavyo babashoboye kubasubiza ubu ari naco gituma basaba leta yo muvyeyi wa bose ko yo bashumbusha. Abantu bamabize gupfa baca baraza baregeranya inka baregeranya intwama impene ndagiye turagiranye n'abandi baca bazitwara zose none nk'ivyo hari uwo bihangwa ahapfe abishobora mugabo leta yoduha agashumbusha umuntu akaraba ngene yosubira gutabira itongo. Uryarongo umugwi bavuze ko agifise igitungwa yoba yaranyaze mwene wayo kimusubiza ariko turiko turabiraba naho tubibona aho byo biromenga byogorana kubibasubiza umenga ntivyokoroha ariko ahanini ico nosaba leta nuko yotugarukirako
hanyuma ikaduhoza nk'uko ari leta mvyeyi nyene ikatubera umuvyeyi. Abavyeyi bacu batwaye ubufise inka bace bazitwara, ubufise impene bace bazitwara, nka jewe iwanje bace batwara inka zibiri zari zimbitso batwara na zitatu data yari yariguriye, izo zose zace zigenda bace batwara n'utwo muzi twose ubufise imashini cyangwa ufise ikindi kintu bace bagitwara. Nibaze ko vyogirwa na leta kuko ababigize baba bamwe hari abatakibifise biba vyarahwereye bari nabo bakabisangaza mu miryango yabo bakatobaciza. Barashimira umugwi w'igihugu ujeje ukuri n'ukurekuriranira severe ku gikorwa uri kurakora, bakabona ko icokorwa ari ukurekuriranira yaba abaturuka mu miryango y'abishe canke y'abiciwe bakabana neza nk'uko bahora. Ibikorwa tuvyakira neza kuko abo bantu bapfuye ubusa, ntitwamenye ukuntu irengero, abantu tutagandaye ntituganduke. Nk'akarorero jewe naraje kugemurira data ngaha pfundiwe aho, nje kumugemurira bambariye bati sihari nibihane canke bareke narabababariye gusa bareka igongwe nicyo coje imbere, kuko ubwa mbere muri ico gihe cari cyo batiga ubona barigisha umubano, barigisha ico bita civisme kugira umuhutu abare neza n'umututsi. Nk'ubu niyo babakiriho twoshobora kubababarira kubera yuko ico gihe dutohoje twumvise ngo nivyo vyari bigezweko, kuko ubunye kugeza ubu igituma tushobora kuba tworababarira ico gihe bavuga ngo byace bivuga ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bagomba kwica abahutu, ariko kugeza uno munsi rigituma twobabaranira tukababarira nuko tubona ubunye umuhutu umututsi umutwa ubu bose baganira bagahurira kuri ibintu bimwe. Iciza yeneza ko baharirana baganira kuko nta uri kwisi azohava aheza umugende wabo, ariza ko bivugana ariko ntavyubahuka kuko naho mu byo tiwari yanyigirina ntashaka kukuroka kubwira ati nagukoreye. Nvyahakana.